nitwa Sege, murakoze ku kibazo ciza. Ibanga ryo kuba umutunzi, le secret d'être riche, riri composé n'ibice bitatu gusa. Igice ca mbere, ugomvye d'abord kuba ufise vision, umugambi. Uyo mugambi nawone utangura kuwiyumvira ugejeje imyaka 15, 18, imyaka 20. Ugomvye kuba ufise d'abord umugambi, gutekereza umugambi uzokorerako mu buzima bwawe. Ico nico ca mbere. Ica kabiri ni garder le secret, le silence, kubika ibanga. Nukuvuga yuko vision yiwawe, umugambi wawe, ntushoboye kuwubwira umuntu numwe mu gihe utarawushira mu ngiro. Ugomvye kubika ibanga ry'iwawe wenyene, le silence. Umuntu wese ashaka kuba umutunzi agomvye kumenya kugara umunwa wiwe, nukuvuga garder le silence. Ico ni ca kabiri. Ikigira gatatu, urumva, ni esprit d'accompagnement et de la force, roho y'inkurikizi y'inguvu. Nukuvuga muri wewe ugomvye kuba ufise inguvu zizogufasha yuko wewe ushika muri iyo vision yiwawe, ushika mu mugambi wiwawe. Burya nta mutunzi numwe ashika mu mugambi wiwe adafise inguvu z'uyo mugambi we yatekereje. Urumva, ivyo nivyo bizotuma wewe uba umutunzi akomeye cyane. Quand je dis muri français, être riche. Si tu veux être riche, il faut garder ces 3 codes. La première chose, tu dois avoir la vision. La deuxième chose, tu dois être quelqu'un qui garde le secret. Le silence est la meilleure chose de faire tout, et le succès de tout. 3, c'est l'esprit d'accompagnement et qui est la force y'igikorwa ciwawe wateguye. Rero murakoze mwebwe mwambajije ico kibazo. Rero wa mujene ushaka kuba riche, urabizi ica mbere nukugira umugambi, ica kabiri ugomvye kumenya kubikibanga, ica gatatu nukugombye kuba ufise inguvu muri wewe zijanye n'ivyo wewe utekereza kumuba. Ushaka kuba umuririmbyi ugomvye kugira inguvu zijanye n'ibintu vy'uburirimbyi muri wewe, kuko nizo zikuvyura mu gatondo kakare ni ja kukivi. Merci beaucoup, thank you.